akomboka abantu bashigikiye uwo pore ngo ayo makonvokasiyo ni ukuvuga yuko konvokasiyo baguha ntiri kuba gukomvose ahubwo iriko aho uzoza kwitaba aho hantu rero naho niho dukeneye kumenya uwo muntu ariko atanga konvokasiyo. Bavuze ngo amaraso arashobora guseseka. Amaraso ko ntashobora guseseka. Nitwa Bukuru Beno. Ni ukuvuga yuko nk'ako umutima wacu nitwa Muyange. Hariho ubugwi tutari kumwe nabo twitoreye. Abenegihugu twaratoye. Rero kuza kudutera ubwoba bareke abatowe baba aribo baba abambere. Dushobora kwerekana ko ababaye abanyuma bagaruka kuza ko bari abambere. Muvuze ngo amaraso arashobora guseseka mugomba nk'uko yabivuze turabuze vy'ukuri des institutions solides. Novuga yuko le problème dufise ari fragilité des institutions. Inzego z'igihugu zigoyagoya kubera iki kubera ziri mu minwe y'abantu bafata ingingo bafise inyungu zabo ho kubona inyungu z'igihugu cyose bakaca bakoresha inzego zategerezwa gukingira abarundi, inzego rw'ubutungane rwategerezwa kugwanira umurundi muto ahubwo rukagwana ari kugira ngo rukingire uwo muntu ahambaye abashe kugira ibiturire, abashe gucinyiza umuntu, abashe kuguma ku butegetsi atawe umukomakoma. Akarorero mu matora aheruka umuntu agiye muri bureau de vote kugira ngo arabe amatora kari karagenda neza, umumambere wa bureau de vote n'abantu batanu bategerezwa guhagararira ivyo bintu byose. Hanyuma uwo muntu wenyene ajejwe guhagararira ivyo bintu akaba ari wakora amakosa, akaba ari wewe w'amatora, akari wagufata ngo tori. None mwumva izo nzego zoba zigihagarariye abantu gute? No kuvuga ko hariho fragilité bama baca baturenversa role y'ibintu. Ivyo rero muri za culture ya demokrasi murumva ko ari kibazo gikomeye, aho inzego zose aho gukora ngo zikingira abarundi bato muriko muravuga amatora ku mitumba. Ivyabaye ku mitumba n'agatangaza, aho umuntu usanga yarabaye wa gatanu uwa mbere bagamukuraho. Ndabakarorero kimaka ko mu ntara ya Bururi Ivyanda, aho Nzumukenyezi yari yabaye uwa mbere mu vy'amatora ku mitumba, hanyuma baca bamusomera ko yaronse amajwi 15 kandi yaronse amajana. Mugabo agira Imana bari bamucungereye bari ngaho baravuga bati naho babisomye bagasoma ibitari byo ntibabihinduye, genda witware muri seni, genda ugwane uhari. Basubiye bagasubiramwo, baciye umuntu aba aronka amajwi 415, aca yongera buwa mbere aratwara umutumba bari bamugize uwanyuma. Ni ukuvuga mu yandi majambo les antivaleurs sont devenus des valeurs mu gutwara igihugu. Umuririmbyi umwe yitwa Tiken Java Kori niwe yaririmbye ati mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, va mal, va mal, mon pays va mal. Ati mu gihugu canje bigenda nabi. Uwavuga yuko mu Burundi bitifashe neza kino gihe ntiyoba beshe, ntiyoba ahuguje. Kuva aho habereye amatora yo ku mitumba harimwo ibice bimwe abanyagihugu riniga ngo ntibatahura ukuntu bo kwitorera indongozi, hanyuma izo ndongozi zigahindurwa. Aha ni mu Rubirizi aho bita muri quartier Muyange. Amatora arabaye, indongozi zatowe ngizo barengeye ko barazihindura. Ibi bintu mwoba mubona yuko ari igicapo c'ivyo byarabaye mu matora yaheruka y'abashinga amateka. Abantu batebagabo yamara amatora y'abashinga amateka yaribwe, abandi ngoreka guhuguza nta matora yibwe. Muraje kumva ivyabaye Ivyanda. Aha naho ni ku Muyange, abanyagihugu ishavu riranika. Vyagenze nkuko nyene.
akomboka abantu bashigikiye uwo pore ngo ayo makombokasiyo ni ukuvuga yuko kombokasiyo baguha ntiri kuba gukombotse ahubwo iriko aho uzoza kwitaba aho hantu rero naho niho dukeneye kumenya uwo muntu ariko atanga izo kombokasiyo. bakuvuze ngo amaraso arashobora guseseka amaraso ko ntashobora guseseka nitwa bukuru benwa ni ukuvuga yuko nkako umutima wacu nizo muyange hariho ubugwi tutari kumwe nabo twitoreye abenegihugu twaratoye rero kuza kudutera ubwoba bareke abatowe baba aribo baba abambere dushobora kwerekana ko ababaye abanyuma bagaruka kuza ko bari abambere. muvuze ngo amaraso arashobora gushikika mugomba aha reka tuje mu buterere eheraba uburorero ngaha ku buterere aho bita quartier Kabusa bavuga yuko amatora yabaye abatsinze baramenyekana sepi irasohora intonde imaze gusohora izo ntonde aho Kabusa wari yatsinze n'uwitwa Nyandwi Saidi n'amajwi 1251 uwamukurikira n'uwitwa Nkorerimana Alice. Abenegihugu bavuga yuko baguye mu gahundwe bagiye baza babona iyindi liste iriko n'igikumu iriko iranyanyagizwa ibi yiriko bihinduye. Alice kuri iyi liste ya mbere yari yarose amajwi 1058 muga kuri iyi liste igira kabiri baza basanga yabaye uwa mbere voilà afise amajwi 1179. Saidi yari yabaye uwa mbere n'amajwi 1251 aca sanga yabaye uwa kabiri aho bamuhaye 1119. Akamaramaza kariko karaba muri quartier Mubone. Muri quartier Mubone uwarose amajwi menshi ni ukuvuga uwatsinze uza ku rutonde rwa mbere n'uwitwa Bukuru Amuri. Uwo yarose amajwi 1028. Uwamukurikiye n'uwitwa Manirakiza Jiriye ku majwi 1019. Kuri liste igira kabiri Manirakiza Jiriye afise amajwi 1060. Murumva niwe yaciye agirwa uwa mbere. Umwe yari yabaye uwa mbere nawe umwe yitwa Bukuru Amuri acagirwa uwa kabiri. Twibukanye Manirakiza Jiriye uwariwe. Manirakiza Jiriye numwe yakugwa mu mabanga kubera amakosa yakoze ngiri nikete ryamukura. Abanyagihugu rero ntibumva ukuntu hokorwa amanyanga nkaya kugira ngo hagaruke umuntu yari yarakuwe no mu mabanga kubera amafuti yari yakoze. Abanyagihugu bati kubera iki atogirirwa nka kumwe uwahoze ari buramatari w'intara ya Rumonge yagirirwa umwe bita konsolateri. Gushika n'ubu rero abanyagihugu ntibaratahura ivyabaye, ntibumva ukuntu bagiye bagatora hanyuma bo batoye bagaca bahindurwa. Ibi biriko biraba rero ni gicapo c'ivyabaye mu matora yaheruka. Murabona ukuntu biborohera guhindura ibiharuro voilà bakigira bejo hagaca hatsinda abantu batari batsinze. None vy'ukuri amatora agaragaramwo ibinenge nk'ibi, ayo matora ninde yo yizera? Ubwa mbere ukuntu guhohotera abenegihugu. Uyu mugabo murabona yuko akomeye mu mugambwe voilà, ubwo yiyemera mu mugambwe rero yagarutse kandi acashigwa no ku rutonde rwa mbere.
Voilà. None harabuze abandi bashinga ntahe babushitse bo kwitoza turetse umuntu yagirijwe amafuti akaruha agakugwa no mu mabanga hanyuma uwo akaba ariko aragaruka. Twaravuze duti ibintu biriko biraba c'est la promotion de la médiocrité. Nukuvuga ngo abantu bimbura kimazi, abantu ataco bamariye igihugu nibo bantu usanga bariko barashigwa imbere, abo kimariye ikimazi nabo ugasanga bariko barashigwa inyuma. Iyi ngendo rero iragayitse cyane gose. Abanyagihugu basaba ababijejwe kubatunganiriza kugira ngo abo bitoreye abaribo bashigwa imbere. Leta nayo nibone yuko ibi bintu biteye isoni, ibi bintu ko arakamaramaza. Uwavuga ati amatora y'abashinga amateka yaribwe, nibaza yuko atoba yihenze, kuko ibiriko biraba biragaragaza yuko mu gice ca mbere c'abashinga amateka amatora nk'uko vyagiye biravugwa na benshi, ayo matora yaribwe. Ibi bintu bidakosowe bishobora gutera ingorane mu bene gihugu. Murumva yuko nkaha ku Muyange bariko baravuga bati n'amaraso azoseseka. Kubera iki none borindira yuko ibara rigwa kandi ibintu bariko baravuga vyumvikana. Murabona yuko izi ari inyungu z'akagwi k'abantu kanaka bagomba gushiraho abo bagomba, abo bazokorana neza. Bagakorana neza mu biki? Bagakorana neza mu vy'ubusuma, bagakorana neza mu vyo kugira ubundi bube gito bwinshi. Tiken Jaffa akora ati mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal. Imana irabe neza ihezagire igihugu cacu. Twibananirize rwa rugendo rwacu rero maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Akonvoka abantu bashigikiye uwo pore ngo ayo makonvokasiyo ni ukuvuga yuko konvokasiyo baguha niri kuba gukomvose ahubwo iriko aho uzoza kwitaba. Aho hantu rero naho niho dukeneye kumenya uwo muntu ariko atanga iyo konvokasiyo. Bavuze ngo amaraso arashobora guseseka. Amaraso ko ntashobora guseseka. Nitwa bukuru benwa. Ni ukuvuga yuko nk'ako umutima wacu nitwa muyange. Hariho ubugwi tutari kumwe nabo twitoreye. Abenegihugu twaratoye. Rero kuza kudutera ubwoba bareke abatowe baba aribo baba abambere. Nishobora kwerekana ko ababaye abanyuma bagaruka kuza ko bari abambere. Muvuze ngo amaraso arashobora gushikika mugomba